nitwa Mbonabuca Vanessa nkaba ndi directrice w'Esta Media. Nanje ndaririmba deuxième édition, c'est une opportunité pour des jeunes talents de se montrer au grand public et d'être accompagnés professionnellement. Turabaha ikaze mwiyandikishe muri deuxième édition kugira ngo mushobore kutugaragariza donc impano zanyu kandi kugira dushobore gukorana. Umwaka wa 2021 twatunganije ihiganwa Nanje ndaririmba ku nshuro ya mbere. Iryo higanwa rikaba ryari ryitabwe n'urwaruka rurenga amajana 5. Esta Media ikaba yarashimishijwe n'ingene iryo higanwa ryagenze. Muri iryo higanwa tukaba dufise intumbero yo guhamagarira abakiri bato canke uwundi wese yiyumvamwo impano yo kuririmba ariko atarigera asohora indirimbo kugira agaragaza impano ziwe. Ku nshuro igira kabiri Esta entreprise yarateguye ihiganwa Nanje ndaririmba ifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Africalia ribicishije mu mugambi Akaranga Arts wa PASAC Burundi ku buryo bw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Tukaba twagomba gutangaza icese ko iryo higanwa ritanguye. Kuva ku igenekerezo rya 6 kuno kwezi twarahamagariye urwaruka rwose ruvyifuza kwiyandikisha baciye ku mbuga ngurukanya-bumenyi Esta entreprise. Tukaba twamenyesheje ko iryo yandikwa rizohera igenekerezo rya 22 kuno kwezi. Ariko kubera twabonye ko abiyandikisha ari benshi cyane twahavuye twagura aho yandikishiriza ku buryo twaberetse aho bashobora no kwiyandikishiriza ku zindi mbuga cyane cyane za Bantu Boy dusanzwe dukorana. Ubu twabatumiye ngo tumenyeshe Uburundi n'Abarundi ko dutanguje iryo higanwa. Tumaze kuronka urwaruka rurenga gato 1000 mu gihe twari twiteze 1000 nyene. Igenekerezo rya 29 kuno kwezi akaba ariho tuzokwerekana urutonde rw'abiyandikishije kugira nabo babimenye hanyuma bongere bitegurire ihiganwa. Inyuma yaho tuzotunganya ikiganiro aho Esta entreprise izohura n'abavyeyi hamwe n'abarezi babiyandikishije kugira ngo baganire kukungene naho boba bakiri ku ntebe y'ishure bashobora kubangikanya no guteza imbere ingabire bafise yo kuririmba. Ihiganwa rero rikaba ritumbereye kuronka urwaruka rugera kuri 10 ruheza rukigishwa iminsi 3 n'ibihangange mu muziki w'Uburundi ico twita coaching kugira ngo bitabire igice ca nyuma aho twizeye kuronka batatu. Aha tukavuga cane cane ingene turi kumwe na Bantu Boy tuzoca dufasha mu kiringo c'amezi 6 wabaye uwa mbere kugira ngo ashobore gusohora indirimbo ziwe. Tukaba twakengurukire kuba mwatwitavye. Murakoze. Twatangiye gukorana bijyanye n'iterambere amakarusho nuko uzana kwishura ikirundi arenze kuvuga amajambo menshi bwa urazi ari umugani rwagiye mitiko bikoranye no bari mitiko bikoranye kuvuga yuko mukoranye n'abandi bantu iyo ufise inguvu nyinshi suvuga yuko mutebwe nta nguvu cyangwa ngo isa naho nta nguvu ufise mugabo ni baza yuko ikirundi tumvise imitiko bikoranye. Icyo kibazo cya mbere nibaza kubyerekeye ingene abantu batora abantu biterwa n'ubuhanga bw'umuntu wongera aririmba ubuhinga ashyiramo ingene yifata imbere y'abajudges. Ibintu byinshi cyane tuba dufise kuri iyo list y'amanota. Ikintu cya mbere kuzi kubaza kuririmba na comportement imbere y'abantu ushobora kwifata imbere y'abantu ni byinshi cyane tuba dufise kuri iyo papier des points. Nibyo navuga gusa ku byerekeye
ingene turaba amanota. Abaririmbyi barenganye mu higanwa rya mbere Esta NISH yarabakurikiranye nk'uko yari yavyiyemeje, gusa haracyariho umwe wabaye wa mbere mu higanwa, niwe tukiriko turakorana gushika n'uno munsi, kandi turaheza mugabo babiri, kuko bari batatu, babiri bakurikira, uwa kabiri n'uwa gatatu indirimbo zabo zarasohotse, kiretse gusa umwe Shofan niwe wenyene indirimbo yiwe yasohotse, mugabo baca barakoresha amabiti yiwe kuri YouTube, YouTube kirayibloka gatoya, ariko nawe nyene barakoranye byaraheze. Nibaza ko icyo kibazo gacishije neza. Abaruguru ntitwabibagiye n'ubu mu bo dufise ngaha abariko bariyandikisha, bizigiye ko tuzokorana neza tukabafasha ibyo duteza kubafasha, barimo barenga gatoyi 150 bava mu ntara zitandukanye, gusa hari intara tutarabona abiyandikisha. Mugabo uko umuntu ategura édition ya mbere arabona ibyagoranye, cyane akabona ahandi hantu ashobora gushira izindi ngiro. No munsi kuvuga ko abaruguru twabibagiye, no munsi bari muga turiyumvira cyane rwose ko ari édition igira kabiri, kumbure turiko turaraba turashobora kuzogira indi édition ugasanga basanze mu ntara iwabo, ibyo tubyumvira kandi ntawe uca ntawuvuka rimwe washiritse ngo genda buke buke, mugabo tubona iyo turiko turaje. Isanamu media ntabwo ari management, sinzi ko byamunaniye kwishyura neza, mugabo rimwe gusa nuko abatowe nk'uko édition yabibajije nuko eske barakurikira cyangwa bashizeho ukuntu babemereye, cyangwa icyo nzi cyo jewe abo nemereye kugaruka abantu boy yuko kuri bajya nka batanu, sinzi ko bari mu cyangwa 10 je narabemereye uzora ibiri, umva jewe cyo n'ibintu nabikoze, ngabo mwa gusa munye yuko isanamu ntabwo ari management. Isanamu ifasha nk'uko watowe amabaka bakagira bijya babemereye, mugabo c'est pas management ngira ni ego. Kandi naco nunganiye Fizzo, nibaza yuko hanini cyane nabene kwemererwa ibintu batandishije nk'uko byatekerezwa, kuko ntabwo isanamu neshize mu gishingo cya isanamu, ntabwo nokwiruka inyuma y'umuntu nkeneye gufasha kandi ariwe nkeneye gufasha, ahubwo arandondera jewe nemeye gufasha. Nibaza ko ari ibyo, kuko ntitwagiye cyane kure ya kontakana na Isanamu Media tubagazana twebwe nka jiri ibyo bemeye, mugabo ikibazo cyakunye kigaruka nuko nabene gukorerwa kwemererwa ayo masezerano batigeze babaza eske bigeze hehe, kuko umuntu akugoye akakuderanja mwebwe mu mame hari umuririmbyi wo mu Isanamu ugeze agora media ngo kugira mvuge Isanamu nta n'umwe, bisigura yuko nabene ibyo ntibigeze bashika. Nyene uko iminsi igenda niko umuntu agenda aradevelopa, peut-être ko ibyo twahagarariye ko umwaka uheze nko gukota amakosa y'abaririmbyi araho byo byabaye develope gatonya, peut-être tuzokota n'ibindi canke habemwo na tolerance canke yakurikire next gusa brigado turakamira ntangorane. Turafise umumampo de jury umwe mushasha, ndibaza ko mwamubonye ego, kandi nibaza yuko atantambanyi izohava ihaba, ahubwo bizoba neza cyane, kandi murabibona ko Esta NISH twamurondereye umugenzi nk'uko yari yabidusabye nawe nyene, ego twibaza ko bizogenda neza cyane. Nakaryo keza vrema kuri jewe, kandi nibaza yuko nzokora bijyanye n'ibyo nzi. Ikindi nacyo novuga yuko mfise ikintu nzoshira mu muziki w'urungano rushasha, ndazi yuko tuzokorana neza n'abamambe bandi Andy Mwaga, Esta NISH na Big Fizzo, tuzokorana neza kandi ndazi yuko bizogenda neza.
murakoze